Kera tukiriko turiga ibijanye n'amategeko turi mw'ishure baraduha ikibazo. Mu kibazo baraduha ikintu bita kazisi. Bakaguha urubanza rwagowe rwazitanye bati ruce wisunze amategeko. Genda uravuga uti nisunze ingingi niyi, voilà, fasha ingingo iyi niyi, voilà. Sivyo nagomba kuvuga, ariko nagomba mvuge yuko ushobora gusanga hariho urubanza rwabaye rurerure bikanka yuko rucika ngo ruhere. Mwene urwo rubanza bagwita urubanza rw'imbwa. Ni ukuvuga ngo urubanza rudahera, urubanza vyase ko ruhera. Uno munsi rero ndabazaniye idosiye y'urubanza ruzitanye rwananiranye gucika, gushika yaho ubu ababuranyi bamwe bariko barasaba yuko urwo rubanza rwofutwa kuko rutisunze amategeko. Mu vyo tuvuga mutahure neza, ntiduca urubanza, ariko urubanza turarubereka, tukabereka mwebwe nyene mukabona yuko umuntu ariko ararenganywa, kandi tugasaba tumusabira nuko yoshobora kurenganurwa. Urwo rubanza rero ni urubanza rw'itongo, ni urubanza RTC 1754. Imvo rero y'urwo rubanza ni imvo y'ukurufutisha. Voilà, aha uyu muryango wandikiye umushikiranganji umusaba gufuta urwo rubanza, requête en annulation. Voilà, nagomba rero tugende buke buke mwumvirize iyo vyaciye, murabe mwebwe nyene uwo bariko ararenganya. Imbere yuko tubayagira ingene vyagenze, reka tubanze tubashikirize ababurana. Mbega inkomoko y'ababurana ni yahe? Abo bantu bapfana iki? Vyatanguye gute? Voilà, ivyo nivyo tugomba duhereko. Nukuvuga ngo haburana abasigwa ba Kayege hamwe n'abasigwa ba Kirabirabi. Abo bose rero ngo bakomoka ku mutama yitwa Rwimira. Aha turi mu ntara ya Bururi, neza neza muri komine Matana. Uyu mutama rero yavyaye abahungu babiri, aribo Ruhembure na Manzayanga. Voilà, Manzayanga. Manzayanga yavyaye Machemagu, ashirako Kayege. Ibi bintu mubikurikirane neza, wampaye inka, birahambaye kuko ingorane yahereye hanyene. Aha turiko tuvuga umuryango w'abasigwa. Mpejeje kubereka inkomoko ya Kayege. Donc kurundi ruhande Ruhembure yavyaye Mubirizi hamwe na Kirabirabi. Yandi majambo, Kayege yari mwene wabo na Kirabirabi. Umutama rero yari afise amatongo agera kurane. Itongo rya mbere ryarahitwa Icewe, irya kabiri ryarahitwa Imusagara, irya gatatu ryarahitwa Kivyirame, irya nyuma ryarahitwa Canya. Manzayanga rero ngo yahawe igice c'Imusagara n'itongo rya Kivyirame na Canya. Abahungu ba Rwimirira nabo basohoye abana babo uko. Machemagu ngo yasohojwe igice c'itongo, Manzayanga yahawe Imusagara. Ico gihe cose rero aka kantu ndabasavye mukumvirize. Kayege yari umwana mutoya yagumanye na se aha
mu Kivyirame na Canya. Aha rero reka tuje kuri Ruhembure nawe twerekane ingene yasohoye abahungu biwe. Kirabirabi yasohojwe itongo ryiwe Icewe. Mubirizi asohozwa igice c'itongo ry'Imusagara. Aha mwumvise rero abasigwa ba Kirabirabi, mwumve n'abasigwa ba Kayege. Voilà, no kuvuga ngo abo bantu bakomoka kuri abo tuvuze. Mwumve rero ingorane ingene zatanguye kuza muri uyu muryango. Reka mwumve ingene Kirabirabi yagarutse aho ku mutumba wa Kivyirame na Canya. Aho hejuru twari twabivuze, Kayege yagumanye na se Manzayanga mu Kivyirame na Canya, ariko agira ibyago abura nyina akiri muto. Manzayanga azana uwundi mugore yitwa Inamukeyuke. Ntivyatevye Manzayanga acarapfa amaranye amezi 3 gusa na wa mugore. Nuko rero wamaye inka, Kirabirabi acaza gucura wa mugore no kurera agapfuvyi Kayege. Iri zina hari ukuntu rigomba kuncanga kuvuga, muze burantahura. Ako gapfuvyi kari gahejeje kubura se na nyina. Kirabirabi acavyara kuri uwo mugore umuhungu yitwa Karibate. Aca yongera agira gute? Aca yongera gurisha itongo ryiwe Gicewe. Aca yimura umugore afise Icewe amuzana mu Kivyirame na Canya. Nukuvuga muri rya tongo rya Manzayanga se wa Kayege. Ngo Kayege yigiwe imbere, yigiwe haruguru, Kirabirabi amurungika gukama ku muganwa Ntahushira. Kirabirabi yari umutware. Ngo Kayege yakuriye kwa Ntahushira kugeza ageze kuba kugwiwe. Ngo Kirabirabi niko kumurungika kurongorera ku ndaro Igishubi muri Gitega ku mutware Mutsiri. Nukuvuga ko atigeze ashaka yuko yogaruka kwitongo rya se. Ngo Kayege yavuye arambirwa no kuguma ku ndaro kandi afise itongo rya se. Iryo tongo rya se naryo ryari rifiswe nande? Na Kirabirabi. Niko kugaruka rero mu Kivyirame, abarira Kirabirabi ko ategerezwa kuba kwitongo rya se. Maze Kirabirabi aramuha aho yubaka mu Kivyirame. Kayege yavuye ashaka kwirukana Kirabirabi kwitongo rya se Manzayanga kugira ngo asubire Icewe aho se yamusohoje. Naha rero havuye urubanza inimero 10 Gakwabu 38 bwacitse itariki 30 z'ukwezi kw'icenda mu 1949. Ariko rero ubwo rubanza rwaciye gunguruzwa muri teritware y'Ibururi, rucibwa mu 1949 muri afere y'amajana 561 canke afere 561. Ariko ngo abasigwa ba Kayege baragerageje gusaba kopi y'urubanza 1038 canke 1038, ariko ngwiyo kopi baba barayihebuye mu marshive y'amasentare yose. Aho rero ivyo vyose babigira kugira ngo haboneke icaburanywe kw'ico gihe nico bariko baburana ko muri bino bihe. Ariko ubwo rubanza ntibigeze barubona. Ubwo rubanza rero nimero 10 agakwego canke agakoni 38
niko rwahereye muri afere senkisa soasanteye canke 561. murumva yuko uru rubanza rwa kera. urwo rubanza rwari mwiki? urwo rubanza rwacitse ruvuga ko Kayege atsinzwe maze aranimurwa kwa se ataho vyakabaye. uru rubanza rero rwacitse uko abasigwa b'umuryango wa Kayege basavye inama nkuru y'abacamanza mu Burundi ko yorufuta kuko nta muntu ashobora kubaho atagira ico yitirirwa kwa se na sekuru, kandi abantu bazi ko atari umunyamahanga. ngo inyuma y'ukomorwa kwa se, Kayege yaciye aja gusembera ku Musama imukarakara kwa Busogo, ahamara imyaka 3 ariko arasaba itongo ryiwe, no kuvuga itongo ry'umuheto. mu 1952 niho yahawe itongo n'umwami ku musozi Rwizingwe biciye ku muganwa Petros, aba araronse itongo ry'umuheto aca abangaho. ngo inyuma y'umwaka w'2000 niho bene Kirabirabi bamuteye no kuri ryatongo ry'umuheto haheze imyaka irenga 40. aka kantu rero mukumvirize mwene ibi bintu nivyo vyama vyononye imanza. ngo mu 2004 umwuzukuru wa Kirabirabi yabaye umutegetsi mu gisirikare, aba auditeur general. nukuvuga ngo n'umwana wa Barisizaho nawe n'umuhungu wa Kirabirabi. muca mwumva ko ari umwuzukuru wiwe. ngo izina ry'uwo mwuzukuru akaba ari Nkurunziza Donatien. murumva yuko ari we yabaye umutegetsi mu gisirikare. aho rero uwo ngo yaciye aja kuri wa musozi Kayege yahabwa. aha ndavuga ryatongo ry'umuheto yaronka yirukanywe ku itongo rya se. aho rero ngo yaciye aza ahubaka ku nguvu. wewe rero ngo ntiyaje avuga yuko yubatse ku musozi wa Rwizingwe, ngo yaje avuga yuko yubatse ku musozi Kivyirame. ati uwo musozi watsindiwe na sogokuru, kuvuga ngo yisunze dosiye ya rwa rubanza senkisa soasanteye canke 561. ubwo nago twaba twababwiye ko rwacitse muri mu 1949. abasigwa ba Kayege batirana ibitahuritse ukuntu yotsindwa ahantu atari bwaronke, kuko ngo iryo tongo ry'umuheto yarironse mu mwaka w'1952. kuko mwibuke yomowe mu itongo rya se canke mu itongo ry'umuryango mu 1949. iryo tongo ry'umuheto rero amaze kurisaba aca rironka mu 1952. bati rero yaje kubaka ku nguvu aho hantu haciye imyaka irenga 40 atangorane zari bwahabe. ngo mugabo rero kubera ubwo butegetsi yitwaje canke inguvu yari afise yarabikoze birakunda. aha niho navuze rero nti ibi bintu murazi yuko bikunda kwama vyabaye. aho umugenerale canke umusirikare akomeye ashobora kugira igitsure ku butegetsi bugaca urutabereye. navuze yuko ntariko ndaca urubanza, mugabo murazi yuko ibisa nibi vyama vyakozwe mu Burundi. abatari bake mwoba mumaze kubigirirwa canke kubicamwe. abasigwa ba Kayege rero ntibabirekeye aho. uwuserukira umuryango wa Kayege yaciye yitura sentare y'intango yitwarira uwo mu auditeur general w'igisirikare. ariko ngo kubera
ca gikenye canke igitutu ciwe nta cavuyemwo. Sentare rero ngo yaciye ifata ingingo ko yubahirije akarimbi kari gasanzweho. Yumvikana yuko igice ca wa musozi Rwizingwe wa mu auditeur generale yari yubatseko, sentare yaciye igishira ku ruhande rw'iwabo. Aha ndavuga ku musozi Kivyirame. Sentare iti ntitwosubiza inyuma canke ntitwosubiza itoto urubanza 561. Mu muryango wa Kayege ntibabirekeye ngaho, urwo rubanza baciye bagungururiza muri sentare nkuru y'igihugu. Naho nyene nta cavuyemwo, bavuze bati ntidukomakoma urubanza rw'561. Naho nyene baciye baja muri cour d'appel canke sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Bururi. Iyo rero niyo yahavuye yishikira kwitongo, kwari kugira ngo birabire koko kw'iyo misozi ibiri iriko iraburanwa ibaho. Sentare rero imaze kubaza abantu, ikabaza abashinga ntahe bo mw'ico gice, baravuga yuko vy'ukuri iyo misozi itandukanye. Ndavuga umusozi wa Kivyirame n'umusozi wa Rwizingwe. Ariko iyo miryango ibiri ntiyashoboye kwerekana neza aho akarimbi gaca. Sentare ikigira iti ko rero ababurana vyabananiye kwerekana aho akarimbi gaca neza. Iti rero ahantu bariko barapfa, ahantu hariko baratera amatati, iki gice nibakigaburirwemwo kubiri baze hasi. Voilà, ica urubanza anekite. Abasigwa ba Kirabirabi nabo ntibashimye urwo rubanza, baciye bitura umushikiranganje. Uwo nawe acavuga yuko urubanza rwosubirwamo. Naho nyene urwo rubanza rero rwarabandanije rushika muri sentare Ntahinyuzwa. Aha rero niho bavuga yuko hoho habereye ibitangaza, aho iyo sentare yaciye urubanza ifatiye ku bintu bitaburanye. Kandi iyo sentare yarashitse kwitongo, irabaza, irabona ko ya misozi itandukanye. Aho barabajije abashinga ntahe, babaza amasura, eka bose bavuga yuko iyo misozi itandukanye. Iyi sentare rero iti imanza zaciwe zikaba ntabanduka n'izikurikizwa. Ico yise autorité de la chose jugée. Abasigwa ba Kayege nabo bati izo manza ntiziraba ntabanduka, ziracari mu masentare. Aha baratanga akarorero k'urubanza RC 3874. Bati kandi urwo rubanza rukiri ankuru rushobora kunguruzwa. Bati none ubwo sentare Ntahinyuzwa yovuga yuko ari autorité de la chose jugée gute? Hari urundi gungurujwe bavuga yuko ruri ku nimero RCA 15978. Uru nago baravuga bati rwabaye ntabanduka gute kandi rukibandanya rugishobora kungururizwa mu yandi masentare. Aha rero reka mwumvirize igituma basaba ifutwa ry'urubanza rwaciwe na sentare Ntahinyuzwa. Ubu muryango usigwa na Kayege warandikiye n'umukuru w'igihugu kugira ngo abakureko ako karenganyo. Rero ikidasanzwe cabaye muri sentare Ntahinyuzwa, ngo ababuranyi bose ntibashimye ibivuye nk'urwo rubanza. Ngo n'urubanza rwahindura hafi vyose ivyavuzwe n'ababuranyi bose, mbere ngo n'urubanza rufata ingingo ku bintu bitaburanywe. Ngo n'urubanza rucira imanza abataruburanywemwo. Ngo n'urubanza bise urw'akamaramaza. Iki rero hanini ngo akaba ari naco catumye umuryango
w'Abasigwa na Kayege usaba ifutwa rya runo rubanza. Imvo ya mbere batanga aha ni ku rupapuro rwa 5 bavuga yuko urwo rubanza ruteranya imisozi itandukanye. Ikigira kabiri bavuga yuko urwo rubanza ruhonyanga amategeko. Barerekana uko ruhonyanga amategeko muri afere ya 561. Mu gace B bakerekana ingene urubanza ruyahonyanga muri RC 1986. Mu gace C bakerekana ingene rwahonyanze amategeko muri RC 3874. No mu gace D mu rubanza RPA 11. Ubwa kane bavuga bati urubanza rufatira ingingo abantu bataruburanye, ahubwo rukarangiza n'imanza abo bantu basanzwe bafitaniye n'Abasigwa ba Kayege mu zindi sentare. Ubwa gatanu bavuga yuko itegeko ryo mu 1986 ryishimikijwe ukutariko. Iri naryo akaba ari itegeko rigenga amatongo. Ubwa gatandatu basaba yuko urubanza rufuta ingingo ku kintu kitigeze kiburanwa. Aha rero bakavuga bati ku bw'izo mvo zose baravuga bati turasavye nyakubahwa mushikiranganji ko mwobwira umushikiriza manza kizigenza agasaba gasambura manza gufuta uru rubanza nk'uko bitegekanijwe na ya ngingo 121 yo mwibwirizwa rigenga sentare ntahinyuzwa. Urumva namwe yuko urubanza rwabaye rurerure. Aha rero twebwe ico dusaba ntiduca urubanza, dusaba yuko ubu butumwa bwoshikira umushikiranganje akabwumviriza hanyuma agakora ibikwiye ino miryango akayitunganiriza. Dusaba Imana iduha ubutungane bwiza butunganiriza bose budahengamye, kugira ngo imanza nkamwe nizi zimaze imyaka n'imyaka zirangire. Kuko birababaje kubona abantu bamara n'imyaka 50 bariko baburanira itongo, n'ibintu bibi cyane. Imana rero nibamezagirire mwese, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe mwebwe mutarayigira, mufyonde no kuri kakazogera. Ahasigaye rero reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.